Kuri uyu wa gatatu mu masaha ya saa 9 z'umuhingamo haraguye imvura nyinshi muri zone Butahana ya komine Mabayi. Nk'uko isoko ryacu muri iyo zone ribivuga, imvura iheze umusozi waramanutse ugwa ku bantu bari munsi yawo. Umusozi uramanuka usanga abantu n'umwonga bariko bategura aho bazokwimba izahabu mu ruzi rwitwa Rugogo, ashaka kumeka 15 hafa batatu. RPA ijwi ry'abanyagihugu tubajije igituma abantu babandanya baja mu bikorwa byo kwimba izahabu kandi bazi ko bibujijwe. Abanyagihugu bo muri zone Butahana batubwiye ko biva ku bukene hamwe no kujagizwa n'abategetsi baca ku ruhande bakababwira ngo nibimbe nta kibazo. Leta yarasohoye urwandiko rwo guhagarika inzahabu haraheze hafi umwaka urenga, mugabo hari haca haza akantu k'akanywa babo umwe canke babiri muri EBM bagaca bavugana na guverineri bagaca bagenda bagahenda bene igihugu ngo nimwimbe, bakababwira ku munwa atacanditse babahaye. Gaca kabiri bagaca babahindurira bakaca baza kubafata bakabapfunga ngo nta ruhusha mufise rwo kwimba ngo ntawabarekuriye. Bamwe n'abandi bakibaza igituma inzego za leta zidafata ingingo ruhasha kugira zikingire abanyagihugu bama baguweko n'imisozi. Mu ndwi zibiri ziheze abandi bantu 9 bari bapfuye muri iyo ntara nyene baguweko n'umusozi. Muri izi ndwi zibiri gusa abantu 12 bakaba aribo bitavye Imana mu ntara Cibitoke baguweko n'umusozi, bose bari mu bikorwa byo kurondera kwimba izahabu.